Ijambo rya Prezida w'u Rwanda Paul Kagame riri mu ryavugishije abatari bake mu mpera z'indwi turangije. Muri ryo Paul Kagame yashikije ko mu mateka Abanyarwanda n'Abarundi ari impanga, no kuvuga amahasa. Ivyo yabishikije ku gatanu Ruhuma 2026 mu kiganiro gihuza abajeje ibisata bitandukanye mu gihugu umushikirano. Aho yavuga ku migenderanire y'Uburundi n'u Rwanda yagize ati: "Murazi ibibazo tumaranye imyaka bijanye n'ababanyi bo muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mbere rimwe na rimwe hakajamwo ibibazo bijanye n'ababanyi bo mu Burundi." Aributsa amateka y'ibihugu bibiri ngo Abanyarwanda n'Abarundi bitwa ko ari amahasa. Paul Kagame abaza no kumva ko Abarundi ngo batagishaka kubihasa ryabo ahubwo ko bishakira kubihasa n'Abanyekongo. Kubwiwe ngo nta kibazo bimuteye kuko ngo abantu aribo bihitiramwo uwo w'amahasa. Ibi ngo aravyemera. None koko Uburundi n'u Rwanda ni amahasa? Kijambere imvugo nk'iyi ikoresheje n'indongozi zitandukanye haba ku mpande z'Uburundi canke z'u Rwanda. Ku ruhande rw'Uburundi Abanyarwanda ntibafatwa nk'amahasa nk'uko Paul Kagame yabivuze. Oya, ahubwo babita bavyara. Vuba cane umushikiranganje mu vyajeje harimwe imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu Edouard Bizimana yashimangiye iri jambo. Bizimana yavuze ko Burundi n'u Rwanda ari abavyara. Hari kwa 28 Munyonyo 2025 mu ruganda rwo kwerekana ivyarango mu misi ijana yari iheze aramuca ubushikiranganje. Bizimana yashikije ko Burundi n'u Rwanda babana basangiye imbibe, akarere, imico, kahise mbere na kazoza. Umubano w'ibihugu bibiri muri kahise wari wifashe gute? Mu mateka bwarashika intwaro zihari ico gihe ntizicana uwaka. Bari nk'abavukanye bakebana. Reverien Kuriyo aramutse umugambwe CNDD-FDD yavuze akatari gake ko byashika Burundi n'u Rwanda bigashamirana. Ugiye mu nziranga ibyakahise mize ibutare mu Rwanda usanga ingoma yitwa Nanga Burundi. Iyi yibutsa ingwano zabaye hagati y'ibihugu bibiri mu gihe c'abami. Ibivugwa ko Burundi buronse umwami mushasha bwatera u Rwanda, urunago bikabuko nyene. Iyi ngoma ivugwa byarashikikazanwa mu Burundi gutyo igace yitwa Nanga u Rwanda. Aba bari nk'abavyara bashaka gupima ubugabo, ntabwo bari abansi. No ku ntwaro ya Republika ugukozanya ko ntivyabutse. Prezida Michel Micombero w'u Burundi na Gregoire Kayibanda barashamiranye mu 1972. Aha ni mu gihe intwaro yabo yari yatanguye neza babanje kumvikana ko atawuzotera uwundi. Aha kandi naho kwibagira intwaro ya Pierre Nkurunziza na Paul Kagame. Mu ntango imigenderanire ari myiza cyane. Kuva muri 2015 leta y'u Burundi yagirije leta y'u Rwanda ko ishigikiye abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Ico gihe Uburundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda. Ivyo bihe hamwe n'ibindi nivyo Reverien Kuriyo afata nko kuvyaruzanya. Mu nama yahuje abepiskopi b'i Burundi no mu Rwanda bahurikiye mu muryango ACOREB, Association de Conférence Episcopale du Rwanda et Burundi, baragarutse ku buvukanye bw'ibihugu. Hari kwa 10 Munyonyo 2025 Bujumbura. Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye SECAB, Conférence des évêques catholiques du Burundi, yavuze ko arabavukanyi kuko basangiye kahise, imico n'imigenzo yotuma baharanira amahoro n'umuvukano. Aha yibutsa ko banasangiye intara y'ubutumwa Vikariya ya Kivu hakiri u Rwanda Urundi. Ngiri rimwe muvyo tworabira ko ubuvukanye canke ubuvyara buvugwa n'izi ndongozi. Aha twovuga ururimi rushaka gusa, Ikinyarwanda n'Ikirundi. Amoko avugwa muri byo arasa: Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Twovuga imico n'akaranga, ubukwe, imvino, intambo, indirimbo, imiryango byose birasa. Ibijanye no gusenga navyo nuko. Abakristo Katolika n'Abaprotestanti nibo benshi ku mpande zose. Aho biherereye naho harabihuza. Vyompi biri mu miryango imwe nka EAC, Komeza, CPGR, OIF, PNR n'izindi. Uburinganire bwabyo nabwo bushaka kungana. Uburundi bufise uburinganire bwa kwadrati 27,834, nayo Rwanda rukagira uburinganire bw'2026 338. Uburundi n'u Rwanda kandi bufise amagenekerezo canke ibihe bihuriyeko. Hari bimwe muri byo twovugako.
Aha twovuga igenekezo rya mbere mu kakaro, umunsi mukuru wo kwikukira. Hagati y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe n'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri niho vyompi vyava mu ntwaro ya cami bikaja mu vya repubulika. Mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda u Rwanda rwabaye mu ntambara y'abanyagihugu guerre civile yahavuye iba mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bibiri na gatanu ibihugu vyompi vyari mu masezerano y'amahoro, naho u Rwanda rwari rwayatanguye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Koko nawe urabona ko Burundi n'u Rwanda arabavyara? Dusangize muri commentaire.